umukuru w'igihugu uciye wadukura fashe parole uramututse nyene en personne umeze neza mu mutwe aho rero umututse wewe nta kintu kimwe urigera ukorera igihugu nta kintu na kimwe ujejwe nta kintu na kimwe n'inkoho ntuzi ingene bayifata urugamba ntuzi ingene barugwana wangu urumva urahagurutse akantu kadapima na 50 kilo uratoye microphone uravuze naka ukunuku umukuru w'igihugu en personne ndasurinye urafise indero iyo ni indero d'abord buradoda neza siyo bangi iyo siyo bangi tibandanya mutumwanya twe turi mu vyunguka ahubwo tuzonabica bareke bagume batumwanya voilà twebwe turi mu vyunguka bien sûr rega nuko nyene iri si shamba ni gihugu kandi dufise abasoda bahari kugira ngo badukingire. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Nundi munsi udasanzwe n'ayandi mateka adasanzwe kongera kandi kubana namwe. Ndabaramukije n'ubose muri ko muradukurikirana abari hano mu gihugu cyacu Burundi eka no kwisi yose ari muri diaspora. Namwe ndabaramukije cyane ndabaha ikaze ku kiganiro cuno munsi ni irakenew. Nkuko mubibona kuri kamera zacu twatewe iteka ryo kwakira canke gukorana ikiganiro numwe mu bigeme beza cyane dufite hano mu gihugu cyacu Burundi no mumenyesha makuru akora ku televiziyo yitwa Buja TV eka akora mu kiganiro c'umuziki exactement mu kiganiro citwa Explosive nikano gikunzwe cyane nikano kiba kuva minsi yose kuwa mbere gushika ko kangahe gushika ku munsi wa gatanu igihe cy'isazingahe 18h à 20h merci beaucoup isaha zibiri oui gushika isaha no gushika isaha 10 kuva ku isaha 12 gushika ku isaha 2 z'ijoro yitwa Nice Sky numwe mu bantu bazwi cyane muri monde musical canke muri entertainment hano mu gihugu cyacu Burundi kuva kera kuva muri 2018 2020 kuva 2016 oh my god ucutaha 2016 uri mu mwuga ndi mukuru wawe capitaine kuva 2016 ariko nawe ahubwo ni 2015 ni 2015 ego 2015 en novembre comme ça ndi mukuru wawe vuga uti mukuru wanje uri mukuru wanje ariko umuntu akuraje igitangaje ukuntu ndiko ndakubona n'ukuntu usa muri kamera n'imyaka umaze mu mwuga abandi barasaza ukaguma umeze kwa kundi nyene sangira ni kamera ngira ni kamera nawe nje office imyaka nk'igikona yego reka kumbwira premièrement turaryohewe cyane kukwakira nje ndaryohewe cyane gusubira kugaruka kanzi kuri irakenew duherukana il y a presque 6 mois canke 7 mois ni 6 mois encore turagarukanye kuri irakenew ndaryohewe cyane kugaruka no gusubira guhura n'abakunzi n'abansi ba Nice Sky kuri irakenew of course Shuti bakunzi ba irakenew TV nibaze ko meze neza cyane nibaze ko muri top nibaze ko muri kumwanya nibiri kumwanya kubera yuko musanzwe muri kumwanya na cyane cyane of course amashimenshi Nice Sky hari ikintu kimaze iminsi kivugwa yifuza yuko ko nawe wogira ico bivuze ko Nice Sky nk'iyo uri muri kino gihe wicaye ahantu we nk'umurundi kazi wikundira igihugu cawe c'u Burundi ukabona imishamirano kuri réseaux sociaux ukabona ari nk'abantu bakora akazi nka gukora kumenyesha makuru canke kuja imbere ya kamera ukavuga ukazumva abantu bari kwavuga nabi nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi son excellence S.E Ndayishimiye twubaha cane ayo ma video ndibazo namaze guhura nayo ku réseaux sociaux bari bavuga ibi aba bakavuga ibi wowe nawe nk'umumenyesha makuru canke wowe nawe nk'umuntu ufise influence umeze nk'abari baja kuvuga nabi mukuru w'igihugu bo mu bindi bihugu bibanyi wowe nk'umurundi kazi muri no mwanya iyo ubonye nk'ibintu nkabijya biguha ikihe cigwa capitaine bwambere na mbere je nkibona bijya bintu sindabiha umwanya wo kubiraba cane canke kuvyumviriza cane kuko nkuko nabivuze umumenyesha makuru niwe muntu wa mbere arabimuraba nibitamuraba ariko iyo hajemwo
iyo hajemo kuraba ibintu kuraba abantu baraba ibintu bitabaraba bakavuga n'ivyo batazi caniye karta ko ncambona yuko sinkeneye kuvyenseramwo cane kuko niho ubwenge bwabo bugarukira kubera ikinjana n'ubwenge bwabo haca focusinga mu vyiwanje avuga ati mu gihe abasamaye bari muri ivyo batazi ko niki kintu twokora kugira ngo bagume basamaye tubace mu ryahumye Jema niko ndabaharura ahubwo ati nta kuntu mwoguma muri ivyo amakacagira nk'umuririmbyi adukubitira ikintu gikomeye cane tukavansa mwege mukaca muguma muja kwihengeka muri bijya nyene bitabara mutazi iyo biva niyo bija mutazi ingene bipanze mfa kumva gusa makuru hari umuntu aheruka kunyandikira kuri WhatsApp mu gihugu kibanyaranyandikira ambwa ngo none ngo bimeze gute ngo ko twakubuze ngo kuri WhatsApp ngo twatuzi yuko ngasha ngo aragahomera bunwa ngo ngumva ngo none ngo mumeze neza ngo namahoro mu Burundi ngo namahoro ngo mu Burundi ngo meze neza nambwa ati sha twe turaho kabisa oyo ngo kwera ibintu tugoma twumva kwera ngo dufise ubwoba bwinshi ngo twagomba tubabaze ngo yuko ngo mumeze ngo nagomba kubaze ko meze neza ngo candamubwira ati bijya wumva natwe turavyumva acambaza ngo nivyo none ngo caye ngo ntumbwire ko ari ibihuha kuko mva aranyinzeye ko ngomba ndamuhe content n'abandi badafise ngo ntumbwire ko ari ibihuha candamubwira ati kwanza wewe wumva ibiki ega nivyinshi wewe wumva ibiki d'abord urumva Cape novuga ati barya abantu baja ku marezo ngo naba influencer bagashaka ku influence abandi mu gutuka canke mu kuvuga nabi bavuga amajambo mabi kuri pamya mabanzu he valeur umukuru w'igihugu wangu umukuru w'igihugu gatatu umukuru w'igihugu urumva umukuru w'igihugu uciye wadukura fashe parole uramututse hari akavideo koko nawe ku mukongomani ko karagahomera bono uramututse nyene en personne umeze neza mu mutwe aho rero umututse wewe nta kintu kimwe urigera ukorera igihugu nta kintu na kimwe ujejwe nta kintu na kimwe n'inkoho ntuzi ingene bayifata urugamba ntuzi ingene barugwana wangu urumva urahagurutse akantu kadapima na 50 kilo uratoye microphone uravuze naka ukunuku umukuru w'igihugu wa persone ndasurinye urafise indero iyo ni indero d'abord je ndamenyereye abantu n'abantu bafise ico bamari igihugu canke abantu bakomeye ntibabivugira parler wanashaka atuma bivuga yicaranye na mugenzi we yizeye canke anavuza akakubwira ngo ngo vuga cyane ngo biragushanga urazi ngo bari impande yawe ariko cubona umuntu adapima na 50 kilo mtu wangu umuntu ataco amari igihugu atari kwirwa yifotoza amafoto aja kuri Snapchat naho nyine ari kararondera abakiriya sivyo canke ariko aradandaza akabutike kiwe kadahomba canke ntavyonzi biramuraba ivyo ari karakora vyose nta kintu kimwe ari karakorera igihugu sivyo ariko agacaduka gatuka umukuru w'igihugu buradoda neza siyo bangi iyo siyo bangi wewe tinurumogi nuruhana kuko sinobeshye inzoga sinogeranya inzoga n'ibintu vy'uburofu sivyo kuko hariho abantu bantu tuyoga bakaganira abantu bantu tuyoga bakayaga ivyunguka ijambo kuri mu bisanzwe icupa bariyagira ko ibintu kandi vyinshi barikora ko amaprojet bararinwera ko baguza amaparcelle bagize ikini vyabona akagira nte bakarinwera icupa ryubakwe sinovuga ngo nutuyoga kuko tuyoga ntitwabakoresha ivyo iyo ni bangi haga bose bagiye uravuga ibijambo bangi nyingi ugiye kubasaka ukabasakambura bien hantu wo buramwe bangi nkazinga ariho abantu bagiye kuvuga bavuze ati ngo kuja ngaho wonye uvuga amajambo atabereye ku mukuru w'igihugu ni nko kuvuga nabi se barundi bani nkuko muri famille woja kuvuga ati papa atayaborewe akaca yicara nabi cyangwa ukavuga nubwo uko biba bimeze kose no kuvuga nabi
serugo Curaba rero serugo ntari karavugwa nabi wiwe nabiwe bamuzi bamwe ataha ko yaburewe akicara nabi canke akagira ibiki uwo muserugo avuzwe nabo ntaco vya bitwaye basovuga ati avuzwe nabi wavuze n'abantu bo muhira ariko wacu usanga wa mundi ariko arabivuga ni babandi baba hanze nka par exemple ngaha muhira abantu badandaza umuceri hanze ariko hari igihe ugiye kubabaza ati mbega amakuru y'urya mwigeme yinjiye hajya muri ryanzu akagutera inkuru yuko atakintu na kimwe azi gukora atazi gukubura atazi kugirane nta na rimwe arigera yinjira ngaha urumva we gusa juste kubera ukuntu akubonye uyavyuka yikora hamagaca agenda ntazi niyo ugiye uyavyuka yikora hamagaca agenda bagiye aha babimeze uko ugasanga urya afise content afise icyo no kwita iyindi kote yiwawe atazi mugaba yumva yuko yohimiriza abantu kuyumviriza kubera yuko azi ko afise ijambo afise influence niniya yuko yobwira abantu bakamwumviriza urumva jewe captain Jenny baza yuko ari banki urumogi ni gwinshi ahubwo ni bagabanye ariho n'abantu bamwe bariko yumvira cane ngo mbega ko bariko bashaka kuvuga amajambo atari meza kuba barusha ubushobozi ndavuga bw'inguvu ugasanga uri kuvuga umuntu acungerwa n'abantu bakomakomeye mbega bajya nabo bariko bavugwa nabi bavuga kuko nitwoja kuvuga ngo son excellence ariko yumvira iki bajya bari munsi yiwe bajya bagenzi biwe famille yiwe kuko hari abantu bavuga baje ngabo bakavuga naye mukuru w'igihugu bakibagere ko afise abantu afise umuryango afise madame afise abana biga baciga muri secondaire adatekereza kuri bajya abana burya umuntu bariko ravuga nabi abantu ngabo babwira iki kebjewe mu gihe bariko bakora umwuga umwe hama bakabijamwo ivyo no bitahura n'ivyabo kandi sina nuko no binjirira mu bitandaba ntitaho ivyo birimwo jewe hanini ndaba aba influencer wari umwanya mwiza aba influencer bafise impact nini ya cane nico kimwe n'aba baririmbyi na kuko nabo kurundi ruhande baba aba influencer bafise impact nini ya cane aho kugira ngo bakure imitima abantu ahubwo bari bakwiye kubaremesha sivyo kandi nibo abantu ba mbere ntubona as an influencer je ntoye micro nkavuga ati twe tumeze neza turi mu mahoro turi mu gihugu c'amata n'ubuki jewe umugani wa Nelinat nta rusoromeruka kumva mu gihugu c'u Burundi haraize n'igihe kinini sivyo nawe wabishingire nawe bien sûr sivyo none ibintu iki kuremesha kandi nkaremesha mu bintu binari ivyo ko ndiko numvirizwa n'abantu benshi sivyo iryo jambo wahawe yo impact wahawe yo kuba wo influence abantu wayo ubikoresha mu kuba influence ubateroriza ubatera ubwoba canke utukana ni sawa na Elvis Smith yarabihevye ntagishwana nukuri no ico no hanura gusaba aba influencer ivyo bindi sino byinjiramwo cyane aba influencer no babwira ati mufise umuce munini mufise impact komeye cyane mufise akazi kanini muri mbabandi mushaka kuvuga ikintu kigashika ahantu utari witeze sivyo sasa nimba ugiye ku ruhande ugacufima ugafata icatsi hama kikagucanganya ugacutora micro ubanze wiyumvire kwanza kuri bajya abantu message igomba ishikire mbega iza kubashikira imeze gute iza kubashikira iza kubashikira bayakire gute singomba ntera ubwoba abantu ko nagize imana nkaronkira ijambo sinovuga ikintu ciza cubaka kizima kamwe utabituye yakora abantu ujya mu ruhuke bikuveko hama utange message remesha nice sky ariko vraiment kariko karavugwa uri kuravuga ikintu gisaba yuko umuntu acumviriza nk'inshuro zibiri kugira gitahure neza ndiko ndavyumva cyane hariho abavugwa urabona twe turi mu gihugu cacu Burundi kandi abavuga nabo mukuru w'igihugu cacu Burundi ntibari mu Burundi bari mu bihugu bitandukanye byinshi ego none nk'aba bari mu Burundi wowe ugiye kubarabubona bameze guteke bajya bavuga mukuru w'igihugu mbona umengo na mpamvu atari seriye voilà thank you so much nuse kungarukanarira aho hantu nibaze ko bitahuritse nta mpamvu yo kuja kwicara turiko tuvuga abantu nabone vyacanze yes twereko turagaruka kuri kino kintu
tuvuye muri ibintu biriko biravugwa turavye ibintu biriko biravugwa tubirengeye mu kirundi ciza no mu Burundi turafise aba influencer turafise abamenyesha makuru turafise abaririmbyi turafise abakora ku Facebook ama YouTube aba Edison bande n'abandi benshi bagiye batandukanye ku Facebook muri kino gihe bano bajeni b'abarundi canke mwebwe natwe wobakebura wobavunira kahe kagohe bo kwitwara gute muri kino gihe umukuru w'igihugu cacu ariko ararengegwa bariko baramurengera bariko baramukurira indero mu bisanzwe Kibaba hariho umugani w'ikirundi uvuga ngo ukugiriye ngo ntumugirire ngakwita ikibura rero reka ndakwereke bariko baravuga mugabo natwe turafise umunwa turafise vyinshi byo kuvuga wanashaka sivyo wanashaka vyinshi bige bitandukanye abariko baravuga just nahimiriza cyane aba influencer gufata ngo bafate micro nabo nyene ngo bidoge ngo canke ngo bakore nkabo kuko bajya uri kurabarabwa nivyo bavuga ntavyo bazi sivyo ntibazi yo biva niyo bija bapfa kuvuga juste kugira ngo babe ku mwanya sivyo ndazi canke bumve tunyene ko bagize icabivuzeko muri kano kanya jewe mbona aba influencer twari dukwiye guhaguruka tugasupportinga ivyo dutegezwa gusupportinga kugira ngo twavance tube focusing mu kazi kacu tu nimba ndi umu influencer sanzwe ntanga ivyo makuru y'imyidagaduro focusing kurondera amakuru ari ku mwanya ari interesa yo kwenteresa abantu bakunda amakuru y'imyidagaduro hami ivyo bindi ngo wase kuvuga yaheze mu nda kwa nyina sivyo wase kuvuga yaheze mu nda kwa nyina kandi nibaza yuko abo bariko baravuga nuko atavyo bafise bakora nta kindi kintu bafise bakora bafise umwanya wo kwifotoza bagapostinga kuri Instagram bakarondera ivyo barondera hama bakaronkayo yabo bakayarya rero twebwe ntitube nkabo kuko bajya barahabwa twe turarondera tugiyeyo twarondeye grand frère je mbona yuko aba ba influencer ahubwo bari bakwiye kuza tugafatanya tugafocusinga tukabranding ibikorwa by'abarundi byiza kuko hariho barundi bariko barakora cyane sibyo sino mugihe twe dufise amahoro dutekanye simbona impamvu yo kwiyensera muri zo histoire tuja kuvuga ibintu tutazi tutashise kuri terre mugabo nka capitaine ni yaro nka uniforme bayisaye bazita uniforme hari jere wambara nka media ukaja ku rugamba ugashika hari anye ukaja ku rugamba ukaza ukaduha content za ya voila ukagenda utwaye yagati ni fresh uzowagiye gukora uzowagiye kuri terre uzofisa amakuru yizewe ariko kwaduka ngo mbwire ngo umu influencer ngo mbwire Chimamanda ngo haguruka ngo utore micro ngo ugenda ngo utuke ngo bajya ngo bariko bavuga nabi ngo kunuku ngo bako babiyumvira ngo ibi bimeze uko no kameme kweri kaja kubikora kandi batanganya ubwenge adafise na information zikwiye wayi hari umuntu yigeze kuvuga ati ngo twofuma twikorera ibikorwa rusange bien sûr twibandanyire twikorera ibikorwa rusange twikorera ivyunguka erega embidate niwe yababwiye ati bandanya mutumwanya twe turi mu vyunguka ahubwo tuzonabica kandi hariho umwe mu bakuru bo mu Burundi mu bajeje intwaro ajejwe intuzenya yo hagati umengo ajejwe umutekano ajejwe umutekano hagati mu gihugu niwe yavuze ati bareke bagume batumwanya voilà twebwe turi mu vyunguka bien sûr rega nuko nyene rega ndakwereke Cape je ndafise mon petite sœur ndamusomvya presque 16 ans none arashaka kuza par exemple arashaka kuza kamburira indero akambwira ubuntu butajanye nkacamagarara nkuko nkaca ndambwira ngo tugira twishurane je nawe nkaza nkura marori ngo rero ngo kubera ngo hagaze ngaho imbere yanje ukambwira uko ngo tugira twishurane kameme n'umuntu yoza n'umuntu yosanga turi muri ivyo cenke naho na mama yo bari mwidirisha yovuga ati baranganya ubwenge kwira cabiyumvira umuntu sumbya seza bambwiye ngo turanganya ubwenge cumengo nkuriye ubusa yamyaka nk'igikona navuze mfise nkuriye ubusa nta bwenge nta namba kubera iki ushaka gufata umuntu cyangwa ugasanga capitaine uri normal
ugiye mu kabare uhuye na tauneri yinwereye ibintu vyiwe yaborewe sivyo hama ucira umufata ngo muraniganye ngo mufitanye n'akabifu ngo kamaze umwaka wose fatanye mwizosi muragwanye wewe twona gufunga tuvuga ati wewe wakubisungwa imborego wowe gute wagiye kugwana n'umuntu yinwereye umuntu yimereye neza cumbwira rero kubona umu influencer dukwe dusaba influencer bari serious bazi ivyo bakora wabo sivyo dusaba influencer bari ku mwanya kubwira ati zana ivyunguka ndamukunda simbizi zana ivyunguka ndawukorera akazi kawe zana ivyunguka akazi kawe tugakora turi mu vyunguka hamuco nzanira guterana amajambo kuja ari ngo mfate ijambo ngo ndiko mvugira ngo erega nawe si umwana arazi ivyo akora murakoze cyane akajambo sinovugira hejuru ati nawe nyine si umwana arazi ivyo ariko arakora bien sûr kanatsinda bibaze ko nimwe mubibona ku musumvyi yaranavuze n'ijambo ararishigikira aravuga ati jewe narababwiye kandi narabakebuye akabigira kabizi yaravuze ijambo mu kirundi bavuga ngo akabigira kabizi murakoze cyane reka ndagushimire Nice Sky kuno mwanya dushoboye kuyaga ukabumbwiye ibintu bizima cyane bishobora gufasha buri murundi wese ari muri kino gihugu eka bishobora no guhumuriza abarundi n'abajene bari mu myidagaduro eka kinakeburira abajene bari mu myidagaduro ati namwe ni mukore mureke kuguma mwishinga amakuru atabaraba. Bien sûr turacyafise akazi kenshi capitaine aba influencer baracyafise akazi kenshi ko influence abantu bakaza gukurikirana ibikorwa vyiza abarundi bariko barakora muri kino gihe abarimvye ko barasora ibikorwa ego ne bariko babishiramwe ubundi bunebwe ariko na kurundi ruhande naho nta support bariko barahabwa nabonyene sivyo mviriza reka tumese kamwe dufokasinge kubituraba hama ibindi tubirekera abo biraba nagumye ndakigarukako abo biraba kuko sino iri si shamba ni gihugu kandi dufise abasoda bahari kugira ngo badukingire nk'abarundi twicare dutekane tubizere basiko twanabizeye sivyo hama dufokasinge natwe dukore nico tubabera ibigaba ngo tubibinebwe urazi kuja kugwanira umuntu ugasanga umuntu yaryamye yiplansi Yesu yarababaye igihe yajya gusenga Yesu ari umwanya yigeze gufata rero carahaguruka aragenda araja gusenga afise ubwoba bwinshi azi yuko agira apfi kapitani yarasenze Yesu gushika atangura kubiri yashu irimwo n'amaraso bika kubitwenga vyarabaye hamagarutse avuye gusengasha asanga intumwa ziwe zitanu yari zari zitanu zari zitandatu yari yazanye bari bamuherekeje Jean urazi ko bamugendanira asanga biplanse wangu baryamye no kuri kw'Imana baryamye bariko baragona neza mu Kirundi ahabwa ati ni kuki musinziriye igihe nabatuma inkota niki ari ico mwabuzi ariko muraryamye mw'abagabo mwe na Petero jama yake arimwo yaryamye yiplanse muraryamye kweli cyo wibaza bako baragwana ko baragerageza kuturonderera amahoro tumaze igihe kinini yadufise amahoro tumeze neza mu gihugu cacu ariko mwumvise ibihuha hariya na hariya mwumvise inkuru hariya na hariya mucire mu papa no gukora murabihevye nta kintu kimwe muriko murasupportinga n'umunwa gusa no kuryama ngo ubwo waburatwishe damn my god you serious for sure Merci beaucoup reka ndagushimire Nice Sky nongera nshimira buri muntu wese ariko aradukurikirana kuri Irakenew ndakubwira ati wakoze cyane kuduha umwanya sha nimwe mwakoze cyane capitaine de la capitale shimira cyane Irakenew TV muri rusangi mfata akanya cyane shimira abakunzi b'amakuru y'imyidagaduro muri rusangi shimire cyane abakunzi nk'abantu bagerageza gusupporting izimpano dufise mu gihugu zige zitandukanye abadukurikirana bari ku isi yose ndababwira ngo mwakoze kubana natwe ya Nice Sky dure kuri Buja TV mu kiganiro explosive ngo twatanguye tubibabwira kuva 18h gushika 20h turi ku mwanya turi muri vibe tutiko tuvuga inkuru nyinshi zitandukanye aho tugerageza no kubaha umwanya kugira ngo mube ku mwanya kuko murasobanutse rega muri ku mwanya fo of course reka rero ngire gutya ngige kumvuga ati bye 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 ciao ciao thank you so much ouais